hari amajambo y'Imana iyo ndiko ndayigisha mba numva ndi jewe. Urazi umuhamagaro ufise amashami menshi. Hari igihe tuba abasosiyologe turiko turigisha, aho n'igihe imitima ya benshi yajanjaguritse. Nakondesha kuza Pastor Lopez ni muri no minsi indirimbo zose zisohoka ni indirimbo zo kuremesha abantu, imitima yahababutse yarahabaye. Imana si umuntu, Imana yakandi karyo ntibesha. Urumva ico gihe tuba turiko turafasha. Ariko mugabo kandi hari igihe wigisha ijambo ry'Imana, yego nivyo tutashize ku ruhande ivyo byo gufasha imibano canke ingendo z'abantu n'iki, mugabo tukavugira mu mutima w'Imana tubamenyesha ivyanditswe mu muzingo w'igitabo bivuga ibiberekeye. Ijambo ry'Imana tugira ko mwijuru hari ubwoko bwinshi bw'ibitabo, kandi umumwe wese uko abantu bangana niko n'ibitabo mwijuru bingana. Mugabo kandi ibitabo biri mwijuru biranaruta cyane uko abantu bangana, kuko hari abataravuka mugabo ivyabo byanditswe mwijuru. Iyo dusomye Abaheburayo 10 ku murongo w'indwi haravuga ngo mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jewe, mpera ko byanditswe atarahaza. Buri muntu wese arafise ivyo Imana yamwanditse ko imbere yuko aza hano muri nose. Umugisha ukomeye no gushobora kugira capacité yo gushobora kubimenya canke gusoma izo nyandiko ziri muri ico gitabo. Aho niho tuvuga umuntu amenya impamvu yiwe yo kubaho. Mu Kirundi byose umengo no kubaho, mugabo mu Gifaransa no mu Congereza ni ibintu biri bitandukanye. Hariho abantu babaho mu buryo bw'uko dushobora kubabona, yavyutse yagiye ku kazi, mugabo hari n'abandi bantu mu kubaho kwabo bariko babaho bashitsa inyandiko z'Imana hano muri nose. Abo n'abantu kubaho kwabo kutagarukira kuri bo, batabona ukungene boronka amafaranga menshi ku makonte yabo, batabona ukungene bogura umuduga mwiza w'igitangaza, batabona ukungene bokwigisha abana ku mashuri meza, batabona amavakansi bashobora kuja kugira, batabona ukungene bagwaye bashobora kwivuza ahantu bakeneye kuja kwivuza. Mugabo abantu bashoboza abandi kubaho mu vyiza Imana yabateguriye. N'abantu baza kudefinisa ubuzima bwabo mu buryo bwo gushoboza abandi, binshiye ko mbikiraro, mbumugisha, mbisoko, mbe umuringoti utwara amazi ku buzima bw'umuntu bwari bugaduse. Aho rero Paul aca avuga ngo ntavuze ubutumwa bwiza noba ngowe. Rimwe bamufunze aravuga ati ndafunzwe, mugabo ubutumwa bwiza nibufunzwe muri jewe. Donc mwene majambo kubaho kwanje aho ndi hose ndiho kugira ngo abantu ndabamenyeshe ibanga rya Kristo Yesu, bamenye umukiza umucunguzi wabo. Donc uwo n'umuntu yemeye inshuro nyinshi cyane kubaho ubuzima atari kuba ariko arabaho iyo aza kubaho kubwiwe gusa. Mugakora ko yahisemo gufata ubuzima bwiwe akabusuka ku gicaniro, yemeye kubaho ari incungu y'abandi. Uyu munsi rero mvuga ni incungu z'abantu muri kino kibanza. Ko atanu umwe numvise avuga amen. Nimba waraje muri riyerekwa ndabigusubiriyemo ubugira, kandi ntiwaje gusa kugira ngo uzoje mu ijuru nk'ucitse ku icumu, ariko waje kugira ngo ubice Imana kuzane hano muri nozi kuba ni waheza uzovuge nka Dawidi ngo mu gihe ciwe amaze gukora ivyo Uhoraho agomba, arasinziye, ntiyapfuye ntiyasinziriye atahejeje gukora ico Uhoraho yari yaramuzaniye. Ivyo rero bifatanye cyane gose. Ejo hari umuntu twari turi kumwe arambaza tapoti, iyo ndiko ndakumviriza tugana n'umuntu anyegereye cyane, nkumva ibintu camo, nkumva ibintu ubamo, hari abo nzira ntazi n'igituma ndiko ndabazira.
donc urumva Paul ariko avuga ngo tugendana urupfu mu bira, nico gituma mukwiye kuba nk'abakatolika mu kunsengera. Abakatolika nushaka we wabuze mama wawe, papa wawe, umwana wawe, ku mpanda utegeza kuvuga igisabisho cyo gusengera papa, umwepiskope n'umusaseredoti w'umukama. Ariko mwebwe tutabivuze umengo uravyumva sinzi, ariko niko mwari mukwiye, kuko reka babwire ikintu kimwe. Siniko ndabivuga ku bwanje gusa, mugabo hari n'abandi bantu muri kino kibanza kuko Imana yarabinsezeraniye. Ubuzima bwanyu bugiye kuba umunara ugiye guhisha ubuzima bwa benshi. Nzi benshi baje muri kino kibanza bashaka kwiyahura, ariko uyu munsi nibo bafatiye mbere mu gushingira hano mu kuvuga ubutumwa bwiza bw'urukundo n'ubuntu bw'Imana. Haleluya, haleluya. Bose shaka kubivuga mugabo hari ubwoko bune bw'ibiganza Imana ishobora kuduhezagiriramo. Hariho ibiganza, reka mpere kuri extreme. Imana izoguhezagira nimba uyihimbaye ikoresheje amaboko canke ibiganza by'abansi bawe. Burya abansi ntidukwiye kubasengera ngo bapfe bahone no, baradutuma twegera Imana kurusha. Hari intambara nagize iyo ntazigira, sinari kuba naragize caractère mfise uyu munsi, sinari kuba mfise sagesse mfise uyu munsi. Nico gituma wa muntu yavuze ngo skino totipa to hanfo, hari kintu kiza womengo kije gifise intumbero yo kukwica mugabo kije kugukomeza. Hari abantu batwigishije kuramiriza, hari abantu batwigishije guca ubwenge, ukamenya ko abantu bose bagutwengera suko abagukunda. Hari ugutwengera mu mutima avuga ngo twohurira ahantu amatara yacitse no kwereka. Hari Imana duhezagirira mu biganza, munyumvirize neza, by'abakunzi bacu. Ndagusengera ntugira abansi gusa, kuko hari abantu mengo bafite umugisha wo kugira abansi gusa, ugire n'abakunzi. Nta numwe avuze amen. Mwe mushaka abansi gusa, ugire n'abakunzi. Abo Imana irabakoresha mu kukubera abamarayika mu gihe kanaka ushobora kuba urimo. Imana iraduhezagira ikoresheje ibiganza byayo. Ivyo ni ibiganza bigira gatatu dushobora guhezagirwa dufise mu buzima bwacu. Ibiganza bigira kane Imana ishobora kuduhezagiramo ni ibiganza byacu. Nzohezagira ibikogwa by'amaboko yanyu. Ubwoko bune bw'ibiganza Imana ishobora kwitiza kugira ngo ishobore kugira neza umuntu wayo. Rero uyu munsi amajambo ngiye kukwigisha n'amajambo agiye kukurevolta, n'amajambo agiye kandi gusura kukongera inkomezi zo kuba umugwanyi. Abari muri kino kibanza namandiko ndababwira muteza kuba abagwanyi, kandi abagwanyi pro max. Abakuze ntibatawe ibyo niko ndavuga. Pro max mumvisha ndavuga canke ultra. Hariho iPhone 17 gusa na Pro Max. Yavuze Pro Max mumva nyene ko arakandi kantu kiyongera ko kandi. Donc shaka version hejuru yanyu y'ubugwanyi. Shaka version yanyu yo hejuru y'ukwihangana. Shaka version yanyu mu bijanye no gukorera Imana, mu bijanye sinzi no kuba abantu babera Imana itiri mu bihe byose. Witwa John Knox yaravuze ngo mana ntukandeke ngo mbeho ataco ndiko ndakumarira. Ne me laisse pas vivre pour être inutile. Ntundeke ngo mbeho gutya ataco ndiko ndamara. Birivuga ngo mu nzu y'umutunzi haba bavuga gute, inzavye canke ibikoresho bimwe vy'isoni kibindi vy'icubahiro. Mugabo ndashaka kino kintu ngo hariho impagatoya Timoteyo wa mbere 2:21. Hariho ubwoko avuga bugirira ikimazi naco anonshaka hama mu mwanya tugenda sorry navuze Timoteyo mu nzu nini y'umutunzi ni habamwe imbombo vuzi byacu mu zahabu ni feza gusa, ariko bamwe n'izivyi biti Marero 21. Ikintu kirakomeye cyane. Bashavuga ngo umuntu niyiyeza, if you keep yourself pure you will be a special attention for honorable use. Your life will be clean and you will be ready for the master to use you for every good work. Mu Kirundi bavuga ngo
umuntu niyeza nivyo azoba igikoreshwa c'icubahiro cejejwe kigirira nyeneco ikimazi catunganirijwe igikorwa cyiza. Mu bintu vyambabaje mu buzima n'igihe utabasha gukora ibikorwa vyiza vyose ukeneye gukora. Umuntu ngasanga azanye besoin mugabo udashobora kugira ico umufashije. Umugisha munini Imana yashobora kuguha nukugira ububiko bw'ivyiza uri mu kibazo yitura akaronka ico akeneye. Ico nico iriyerekwa riri. Numva amen meze neza. Haleluya. Haleluya. Aho ni Imana idushaka. Gatoya ku twandike gatoya kano kantu nifuza ko mumenya kuko ngiye kuvuga inzira z'Imana zo kuduzwa, inzira z'Imana zo kuduzwa. Nagiye gusanga muri buno buzima amahigwe ushobora kugira akomeye kuruta ayandi inyuma yo kumenya umwami Yesu. Nukumenya amahayarite y'ubuzima agushoboza gufata ingingo yo kutaronderera ahandi hantu uretse mu nkomezi canke mu gukomera kwiwawe ubirutishije ikiri kintu icyacu cyose. Mugumane nanje gatowe muri atawushinde ko ndavuga nta yindi option yindi dufise yo kubaho neza muri buno buzima atari gukomera. Ngiye umuntu hano ndavuga ati uteza gukomera. No, si icifuzo ntibiza kuba icifuzo ciwawe. Ni itegeko. It's not an option. It's a must. Utegerezwa gukomera. Iyo umuntu ariko arakura hari amahiyari tagenda abona. Akarorero. Abantu benshi muri kino kibanza murafise ama compte bancaire, murafise ama banki mukorana. Nanje ndimwo. Hari ivyo nabonye kubande, hari ivyo nanje nibonyeko. Iyo uri umuntu akomeye mu buryo ufise kuri konte yiwawe bakwakira neza, bagufata neza. Nabonye abantu nubwo hari gugu by'abantu benshi barindiriye ko babakira, bo bashitse bava mu biro bakaza kubakira bakabatwara titunganiza uyu muntu batari ko barisusya abandi bamutanze gushika aho hantu. Iyo uhagaze neza mu bijanye n'igiceri mu mabanki bazokwakira neza. Nagiye gusanga n'umuvyeyi umwana yirata n'umwana vyakundiye mu buzima. Iyo umwana yakuze akagira icavuye umuvyeyi ahari hose ivyirato vyiwe n'uwo mwana agomba kwira ati mbe kutambaza amakuru wa muhungu wanje, mbe wa mukobwa wanje, mbe uraza hageze hewe aheruka gusoma igitabo, erega ubu n'umudokiteri waruzuye ati yo ubu asigaye akorera Nations Unies. N'abavyeyi bakunda umwana byashobokeye. N'umukobwa akeneye kurongorwa aba yifuza umugabo atarakagabo. Nico gituma namambwira abahungu banje no fopa ko uriko uraresha umwereka yuko nawe nturi kurabona neza iyo biriko biraja. Nta mukobwa azopfa kugira inyuma kiretse uwihebuye wiranze. Nayo umukobwa ciyumva neza yuko atacaratakaza akeneye umuhungu nubwo atagira ifanta mugurira muri restaurant amwiyatisha ruzina makuru ndiko nzigishwa n'Imana ndi mu ruganda mugabo ngiye gusohoka nzogwica ushaka cyose. Keve wavyumvise? Haleluya. Umukobwa wese akeneye umuhungu amurasira kazoza keza. Nivyo canke sivyo? Kandi abahungu bamwome ngo nukuyemera no kugira ikimugabo ababivuze by'ukuri babimininga barabicitse. Mwiko mushino uravuga? Nta yindi option ufise kugira abantu bakubahe. Imana ashaka kubigiramo uruhara. Mugabo kandi nawe hari uruhara rw'iwawe. Uruhara rw'iwawe nukwempoza abagukikuje kukuba. Uyu munsi nabwe ko nkunda geopolitique. Iyo ndiko ndara umugabo witwa Putin. N'umugabo uyu munsi yempoje icubahiro ciwe mu isi. Donald Trump amubwira ngo muri 24 ngo intambara muri Ukraine zobeze amubwira ati vyo ni gwawe. Uzoza tuvugane ariko ndafise ama condition mpoza kugira ngo mpagarike intambara. Kweke ntunkanga ngo urandasa nandi ndafise ndakurasisha.
mugabo raba ibihugu bidakomeye Haleluya. Ngira umuntu ati nta yindi option ufise niyo gukomera. Hari umugore yitwa Rahabu, Yosuwa igice cya 2. Uyo mugore bamutubwira mu mateka yiwe ko yari umumaraya. Mugabo umunsi umwe yakira aba espion, abantu baje gutata Yosuwa yatumye. Mugabo agirishurwa ryo kumenya ko aba bantu ari abantu b'abahizi bagiye kwegukira igihugu cyabo. Aratohoza aramenya neza amakuru yabo. Abo bagabo baje arabahisha. Umwami arazikorana ati ni kuri bari baje mugabo sinzi yo bagiye. Mugaduga hejuru y'abanyegeje. Arababwira ngo nuko batarajyama garuka kuri 10 nuko batarajyama uwo mugore arurira aja aho abo bantu bari kunzu. Arababarira ati nzi yuko horaho abahaye iki gihugu kandi mwaduciye ivutu mbere abari mu gihugu bose bahiye coba ku bwanyu. Ndakunda kino naba ihanga Imana shize ku ruhande ikeneye kutwigishiriza ko nihanga aho rigeze abantu batangura kujugumira ataco barakora. Ndasenga Imana ngo ibi bibe umugabane wawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Sindi ko muri ko muranyo burya uko umuntu ariko arakubona cyangwa uraza hari abantu ingene ivyabo bigenda neza sikubera ikindi nukungene bihaye igitinyiro mu bantu. Hari umuntu muriye ku isoko muri ko murahiganirwa wowe nyene utangura kwikuramo ati yo nakaraje isoko ni gwiwe. Sindi ko muri ko muranyumva nutakomera ubwami turimwo Yesu yavuze ngo ababunyakura babunyakurisha ubuhizi. Utabaye umuhizi subwawe uzoja mu ijuru tuzorimba aheza mu ijuru mugabo ushikire mu buterere bwo mu ijuru. Muramuzi ko tuzoba hamwe. Ubure gukomera abakomeye n'uyu munsi ni murabe abakomeye ntibaba areho hose barafise amakartie yabo. None sivyo beko mudashaka kuvyemera kandi mubibona. Haleluya. Ariko ico Imana ikeneye nuko ubandanira ivy'ubwami bw'Imana. Kandi bavuga ngo mukirundi bavuga ngo abahizi mugabo humanity zizinde nemezene yaba mu cyongo cyangwa mu Gifaransa bakoresha mu Gifaransa bakoresha ngo ce sont les violents. Mu cyongo bavuga ngo the violent people. Umuntu ari violent n'umuntu ari brutal. Hari brutalite yemewe mu bwami bw'Imana. Ni brutalite yo kwicira icuho nka Yabesi nka Yefuta canke nka Peresi. Nigihe ivyo bataguhaye uvyiha niwaguma ureza amaboko ntibizokwizana. Abahizi bose soma mu Baheburayo igice cya 11 hari ico bakoze kugira ngo amazina yabo yandikwe hajya ahantu. Kandi ico nkundira kijya gice nta amen baza kuva cyangwa nta kaburungu bashiraho vyumvikana ko list irabandanya. Bivuga abo bose bamaze gushingirwa intahe rabakirokiro bamaze gushingirwa intahe kubwo kwizera kwa ntibahabwa ivyasezeranywe twebwe tutarimo kuko Imana yatuboneye kera ivyo rusiza kutubera vyiza ngo abo ntibatunganywe tutarimo. Uvuga ngo tutarimo. Imana yarangiye baburahamu n'ubu ntibaratunganywa. Raba kino kintu ntibatunganywe gose tutari kumwe. Donc Imana irarindirije Aburahamu gushika kwiwawe. Imana irarindirije ba Abeli gushika kwiwawe. Ntibirahera mbwira umuntu ati ntibirahera. Urarindiriwe mu ijuru. Kandi bakwiteze nk'umuntu yananiwe. Abo bivuga ngo bokowe bazomera nk'abokwe mu murino. Imana ikwiteze nk'umuntu yagwanye intambara aranesha hama igihe kimwe ijuru amuga ati witegure kuza hama mu kugenda bagenda tete hote. Hari abantu mu ijuru umengo baragivye nka cagisuma ku musaraba kijya cari ivy'ijuru vraiment. Mugabo hari abandi Imana izati wahejeje ivyo nari nakuzaniye gukora itegure rero ndagomba uze iwanje. Uko ariko vyagenze ku mugabo yitwa Eliya. N'Imana yibwira n'abandi bantu bose ati uyu munsi ndaza gutora Eliya umusavyi wanyu shobuja wanyu. Bose barayimenya.
Elisa ati mugabo simbana nawe toya uhora antumye ngaha. Haramwe ati nta kibazo turajana. Kubera iki hari umutamana nafise atarakeneka jana mu ijuru. Rimwe na rimwe hari abantu muri kino kibanza ndetse no muri kino gihugu no muri Afrika n'ahantu hose hari imitamana yatujanye. Uyu munsi ndagira ahantu nkibaza ntumutamana wa David ndaruhutse uri hehe? Aho umuntu ashobora guhagara imbere y'umukuru w'igihugu akamubwira ngo nta bufasha nkeneye kuma kuko jewe nkorana n'Imana, aho bukeneye ubufasha bwanje. Abo bantu baracahari. Imitamana y'abagabo b'Imana nka ba Moses Kurora asura kumara umwaka wose arya ubuki, arya ipapayi n'ivyema gusa. Ariko abakino gihe ajya kane ku munsi. Ubwiza ko umuntu ari violent. Atari uko yamabwira ikintu kimwe, icubahiro c'abansi bacu nukunanirwa kwacu. Kuko ivyo dutakaza ni wabirekipera. I'm telling you the truth. Esau ntiyabaye Esau kubera ikindi, nukuri akatamenye guha agaciro icyo Imana yaramuhaye. Agurisha ubusamuragwa bwiwe kubiharage. Haleluya. Gushanga turi kumwe tumare tuduge gatoya. Suraka mbwiye muti uteza gukomera. Rero abo Imana isezeranya kuduzwa, ndiko ndavuga inzira z'Imana, God's pattern for ascension. Abi Imana itegura kuduza hariho intambuko bateza gucako. Nta numwe zo kugira zikuraho, nta numwe zo kugira ziramprasa, nta numwe zo kugira azisubiriza. Nta muntu numwe Imana yadugije itabanje gutegura. Ngo mavugane namwe ibijanye no gutegurwa n'Imana. Vuga gutegurwa n'Imana. Gutegurwa n'Imana. Gutegurwa n'Imana. Somera gatoya Imigani 17 ku murongo wa 3. Imigani 17 ku murongo wa 3. Imigani 17 ku murongo wa 3 aravuga ngo inkono yo mu ruganda iteka ifeza. Inkono yo mu ruganda iteka ifeza. Abantu babaye mu vyamabuye y'igiciro barumva ivyo umuntu ari karavuga. Iyi ni raffinerie bari ko baravuga ngaha. Okay? Ingene hariho udukono bateka mu inzahabu bakavanga n'ibintu. Birashoboka ko inzahabu ishobora kuba iri kumwe n'ubundi bucafu n'ibindi bintu bindi bidakenewe. Umuriro ugira iki? Iyo bavuze ngo fire test the purity of silver and gold. Umuriro ni borax bituma ikintu kidafise nature y'inzahabu kiva ku nzahabu. Hari abantu mudashobora gukayangana kubera ko Imana ntirabateka mu nkono ngo ishiremwo borax kugira ngo ibatandukanye n'ivyo mutabwiza kwifatanya navyo. Mu Kirundi akoresha ijambo ngo inkamba. Umvugutire uncura hari indirimbo ivuga gutyo, inkamba zigira iki? Hari abantu Imana ishobora kubizera ngo ibaduze kuko baracari kumwe n'inkamba. Inkamba ni iki? Inkamba ni vya bintu biza mu buzima bw'iwawe bikakubuza kubona neza uri kuraja. Hari abantu bameze nk'inkamba. Harumwe nzi muri Bibiliya yitwa Lot. Igihe cyose Lot yari kumwe na Abraham yashobora kubona neza. Ijambo Lot mu gihe burayo ni ijambo risigura voile. Hari abantu muri kumwe uburi voile. Habiza kuba reve de voile. Utwikurura. Kugira ngo ushobore kubona siko muri ko muranyumva. Abraham atandukanye na Lot. Yaciye abona neza iyo ariko araja. Asanga yageza Imana yari yamugeneye mugabo atarashwe yageze kuko hari abantu bivanye n'imyidodombo bivanye no kwizera guke bafise bivanye n'impanuro mbi bafise ku buzima bw'iwawe bagutuma ubavara utabona neza. Aho rero hakenewe borax kugira ngo utekwe kugira ngo inzahabu wewe ishobore kuba ukwayonyene. Nta numwe Imana ishobora kujana ku isoko ngo imudandaze itabanje kumupima. Muze murabe ibintu byose ni microphone ndiko ndavugisha cyane cyane ndakunda imodoka bakatugira ama publicité y'imiduga cyane cyane zazi nyene 4x4 badicana ahantu h'imisozi bakakwereka ahantu iri kiraca mu bibuye mu vyondo bakakubwira ngo iki nico imodoka twayikoreye ni tout terrain. Mugabo akaba n'izindi bashaka kubwira ngo ufise imodoka imeze gute ntuce kuryara umonge agasanga ufise iyo modoka mugabo akaba ufise izipi ati iyo ni sawa kubera iki
hari wigeze kuyintiza hano mfise abashitsi abanyacuro bavuye muri Amerika, sinamenya yuko ifise option yaho yitwarira mu bihe vy'ivyondo canke imvura nyinshi anyerera, aho yitwarira mu bihe ahantu uri kuraca ahantu hamabuye. Rero ncenga guma numva inyerera paje nyene yo nije sinzi guma numva umenga amapina ameze ukuntu aje kuraba ati yo hari ahantu wakoze apote ataha iziko iriko igendera mu ikariyeri. Umva nubwo rero ko n'imibarabara gize yo yantwara nkiri mu ikariyeri siriko muri ko muranyumva. Imana ikeneye kuba umwana wayo version 4x4 ariko nta meni dose muri kino kibanza. Apana babandi bumvise impuha z'intambara baca bahuga, no ube babandi Yoweri avuga ngo biroha mu macumu nta uzobakira. Numva meni message muri kino kibanza na ndabaseshe gatoya. Nyarukiza Yoweri kabiri mugari ntangu yibi cyatuja mu ikora nshikangura mugabo mutegeza kuba abadasanzwe. Nico Imana yabagumirije hano muri nose. Ntubuza kuba uri umuntu aguma ariko uravyumva aratega amaboko, no abandi basiza kuyatega kugira ngo bashiremo. Umurongo wa 3 rabano bantu bavuga ngo umuriro ugenda urayigiza imbere ya n'ubwoko bw'abantu Imana. Ubundi aba bantu ni ishengero ryo mu gihe cy'iherezo n'abantu iyo bafashe urugendo bakagenda ahantu, Imana ibaha protocol, ibaha escort y'umuriro. Eliya bamwita umuvugishwa w'umuriro. Bibiri gakivuga muri Maraki 4 ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 6 ngo barungikira Eliya uwavugishwa nanje. Uwo niwe gisanganya azosanganya imitima y'abana n'abasi. Gisanganya azosanganya n'umuvugishwa w'umuriro. Yesu agasivuga ati sinaje guta amahoro mwisi ariko naje guta umuriro mwisi. Mwani mazambo nkeneye abantu batahura ibijana ama principe y'ubwami. Abantu umuriro ugenda urayigiza imbere yabo. Abantu bameze nk'Abisirayeli kuza kwabo guca amahanga ivutu. Inyuma yabo hasigara haraka ibirimi vyabo. N'abantu ikibagize nuguturira nugutongora ikitava ku Mana. Nuva ameni message muri kibanza. Icacumye vyanka mu muryango wiwawe kwari kugira ngo wewe mu gihe gisa nk'iki uze nk'umuriro usigara uracurira utongora ikitava ku Mana cyose. Nuva ameni message muri kibanza. Haleluya. Bati bavuga ngo imbere yabo igihugu kimeze nka ryatongo ryo muri Edeni. Donc barabona neza iyo bariko barashe imbere yabo hameze nka ryatongo rya. Iyo bitegereje imbere simwe gusa abantu bafa kuvuga ngo ejo ni heza ragakuru nasomye kavuga ngo reka guma muzamura remesha abantu nabi ngo ibihe bibi ngo bitegura ngo kazoza keza. Atari igihe ibihe bibi bitegura ibindi bibi birushirije kuba ivyo bibi wari ufise. Ati nkuba hari umuntu ashobora kuba kenye hako ejo bicamo agaroranirwa amaze gukena misi kurikira agasara. Ufite isigeze ahantu urumva numva mbere bezereza imbere yawe igihugu kimeze nka ryatongo rya Edeni. Imbere yawe ubona iki? Serge uyibona gute? Umuryango wawe ubona gute? Business yawe urayibona nka ryatongo rya Edeni. Ahantu hari ubwiza bw'Imana, hari inzuzi zine zivomerera iryo tongo. Ahantu hari ikintu cyose kigikunda niko ijambo ry'Imana rimbwira. Ahantu misosi ku mugoroba Imana ihora iza kuruhukira. Ngo imbere igihugu kimeze nka ryatongo rya Edeni. Ariko ndakuri ngene bacavuga ngo inyuma naho basigara ubugara. Yavuze ubugaragwa nta buzima buhari. Nahantu humva nyene ibintu vyanse. Reka babwire ikintu kimwe, tubwiza kubaho ubuzima aho imbere yacu tugana igihugu ca Edeni, inyuma yacu kasiga ubugaragwa bw'indwara, ubugaragwa bw'ubukene, ubugaragwa bw'agasuzuguro, ubugaragwa bwo gukenyuka, ubugaragwa bw'imikoshi. Nari twara abantu ndiko ndavugishwa ko muri kino kibanza inyuma yawe hasigara ubugaragwa bw'agasuzuguro n'agakengegwa no gukehanirwa no kuburanirwa. Inyuma yawe hasigara ubugaragwa. Vuga ngo ubugaragwa bwo kutavyara, ubugaragwa bwo kwavorta gukorokesha inda, ubugaragwa
vyitwa karembe n'ibindi bintu byose. Imbere igihugu kimeze nka ryatongo, inyuma hasigara ubugaragu. Uko niko tubwirizwa kubaho. Okay, ndabasarishe gatoye. Turi urunganwe rubwirizwa kudasiga ibirarane ku bazodukomokako. Ahafise 90% ku bantu muri ngaha. Kandi muri asiko turavuga ukuri. Uyu mwanya hari abantu bataratangura kubaho kubera ko hari birarane babasigiye. Uriga amashuri ntuba harabagiye kwiga babarungitse mugabo barababwira tumva ndagusabiye ideni muri BHB, ideni ndarikuye muri BCB, mwana amafaranga uzotangura gukorera ubanza uzane turihe. Haro nasanze mu mahanga tarambira ngo urumva ngo ideni ngo bamfatiye ngo sindaheza kuririha ibirarane. Hari abantu muri kino kibanza aho mvuze kubijanye nibiboneka vyo mu buryo mbwa n'abandi bafite ibirarane vy'umunezero. Mama wawe yapfanya gahinda, nyogokuru wawe apfayiyahuye, nyogokuruza wawe wowe bamutanze ko ikimazi, ubu nawe uriko urahangana n'ivyo bintu. Haro twako turavugana ejo acarambira yabuze musaza wiwe mu kwezi kwa kabiri, acabona umuhungu wiwe aramanutsa musanze Bujumbura ati bagomba banyice muri kwa kwezi kwa kabiri nyene. Haravuga ati no ibi nibibato no bigenze gute, ati mama ambyara yagiye ku mupfumu, hari ivyo yazanye umupfumu ambwiye ngo mfise inzoka mu mutwe, ati atangi 400 ndayimukuremo. Umuhungu ati arahunga arataromoka. Ni birarane gute ugira ukomoka akaciyumvira kubutabaza ushobora kuva ku mupfumu. Numva amen meze neza. Ibirarane vyuko uteza kuzobanza guhomba kenshi kugira ngo umunsi muzo shobore kuduga. Kubera iki? Inyuma yacu habwiza gusigara ubugaragwa mu izina rya Yesu. Okay, tweke imbere gato. Mwibito eka akakando gakunda. Eka kamfashe gasoma rimwe kabiri gatatu. Eka nta uzogira iki? Ngira umuntu ati nta uzonkira. Ndi mu gihe cyanje aho atawuzonkira. Kubera iki? Kubera iki Imana ije gukorana nawe? Kubera iki Imana ije kugaragaza icishirije kuri? Kubera iki Imana ateguye gukoresha ubuzima bw'iwawe? Nta uzobakira. Tubiza kubaho ubuzima aho tugeze. Numva amen meze neza. Umwe yari yarozwe bamujana ahantu henshi kwa musengera biranga. Mugabo umunsi umwe yumva ariko aravuga ngo ahantu hamwe dusigaje kumujana kwa Apotre Keva. Akivyumva ashavuga ngo ntimuze munjane kubera iki? Ati ujya niwe wenyene yo dushobora kuko aza amabanga yacu menshi. Atabandi ivyacu ntavyo bazi. Ndabibasaba ntimuze munjane mugabo mva pese ntibari kumwumvira. Baca baramuzana akimbona. Haravuga ati aha niho mwatuzanye. Tugira imbabazi basi mukozi w'Imana tuzosubira. Jewe nta mbabazi ntanga ku badayimoni. Izi Imana itabagire nandi zinda zibagirira. Rekura umwana w'Imana hidegembye. Ngo nturinde uraduturira. Turagiye kandi tuzogaruka. Sawa genda. Umwana arabohoka. Nta uzodukira. Nta uzodukira. Nari muze nta uzodukira. Hallelujah. Hallelujah. Uviriza kubona kuri nyarukiza gato. Ishusho ya ikirico nkunda. Ishusho. This is the picture. Iriyo niyo shusho yo yukurishengera Imana iteze. Ishusho yawe igiye gusa n'ifarasi kandi ugiye kwiruka nk'ugendera ku mafarasi. Izi farasi bari ko baravuga ngaha ni farasi bakoresha nk'intambara. En fait ni farasi muri kino gihe cyacu zirepresenta amashar brende uravyumva ibigwanishwa nyene urumva nyene bakoresha ku ntambara. Bavuga ngo mu maso yawe ishusho yabo isa n'iy'amafarasi kandi ngo bagendera ku mafarasi. Next verse. Kwiginagura kwabo wumva umengo nuguhinda kw'imikogote y'intambara ikwegwa n'amafarasi ku mpinga z'imisozi, kandi umengo nuguhinda kw'imbeya z'umuriro zitongora ibirararara bameze nk'ingabo zitonze urugamba hehe. Emabwire uburyo bwiza
bwo kutinyagisha, bwo kutarenganywa, bwo kutabeshegwa ngo bifate. Bashaka kukubeshera mugabo bikanka gufata. Nuko uba umugwanyi, nuko umusirikare w'inkomezi kandi ukama utonze urugamba. Kuba hano muri nosi n'intambara nzokoma ndiko ndababwira igihe cyose. Haleluya. Nikiguzi tubwirizwa kuriha. Abarundi bashavuga ngo nta urya akata mugoye. Ivyo uhawe no gutora uvyakwa imigani irasaze. Haleluya. Haleluya. Fight for your life. Fight for your family. Fight for your ministry. Fight for your business. Fight for your everything. Muriko muranyumva? Muriko muranyumva? Rero Imana, oh my God, ibwiza kugutegura, ibwiza kwirasira yuko uwigiye gukomfya amabanga yayo ari umuhize atazoyikoza isoni. Haleluya. Urazi ko wibaza ngo ufise abasirikare batonze urugamba bumva grenade turitse bose bagaca birukanga. Imana iriko iradutoza. Zaburi 144 havuga ngo uhoraho igitandara canje nashemagizwe. Bashavuga ngo yigisha amaboko yanje kugwana, yigisha intoke zanje kugira iki? Kurasana. Wow. Yesu kuvuga uhoraho nyene ingabo, ntanavuga uhoraho nyene abene gihugu n'abanyagihugu. Murigera muvyumva? Imana si y'abanyagihugu, Imana ni ingabo. Yeah. Wiza kuba umusirikare. Numva amen imeze neza. Haleluya. Haleluya. Reka nangize mvuga kiro kintu. Abantu baduzwa n'abantu bateguwe ubwa mbere na mbere, hanyuma ubwa kabiri bagaca bahura n'amahigwe Imana ategura ubuzima bwabo. En fait, ascension itangwa n'ibintu bibiri. Préparation ihuye na opportunité. Kandi burya nta numwe Imana yigera yima amahigwe. Gusa itandukaniro ry'abantu n'abandi, bamwe barasezisa amahigwe bahawe, abandi nabo bakayaca ku ruhande. Inka vya bisoma bibiri ku musaraba. Vyose biri kumwe n'umucunguzi afise urufunguruzo rw'ijuru. Kimwe ati ni wikize wa mugabo nanje unkize. Nimbura umwana w'Imana. Ikindi naca ati wakijujuwe. Twe tuzizi ivyo twakoze ariko ubu ntaco yakoze. Ati mwana w'Imana, ni washika mu bwami bwawe uranyibuka. Ni washika mu bwami bwawe uranyibuka. Yesu ntiyahindukire wa wundi yatangura kumubwira ngo yikize nawe mukize. Yandikire wa wundi amenye neza icari. Acaramubwira ngo uyu munsi nyene turabana muri paradiso. Ubwo n'ubuzima bw'abantu. Misi yose hama hariho usezisa amahigwe yaronse n'undi aca ku ruhande. Mugabo benshi kubera iki batasezisa nikora ko bataba bari bayiteguriye. Hariho umuntu yigishijwe n'ubuzima kurya atamahigwe na makeya amuca ku ruhande. Rahabu aya mahigwe niyo yamutumye aba mu gisekuruza ca Yesu. N'umugore atakazoza keza abantu babona kafise. Mugabo musi umwe abona opportunity. Habwira abagabo batumana ngene nabakore ivyiza. Nanje munsezerane ko ni mwaza kino gihugu muka cegukira. Umuryango wa data muzowukiza. Data na mama nabo tuvukana bazokizwa. Mubindahire. Basamubwira ati turabikurahiye. Nitwaza kino gihugu tukacegukira. Tuzogukiza bene abawe. Rahabu munyuma yavuye arongorana numwe mu Bisirayeli. Uyu munsi mu bagore bane batubwira mu gisekuruza ca Yesu muri Matayo igice ca mbere Rahabu arimo. Uyu n'umugore yiciriye inzira. N'umugore sitari yarahaye amahigwe yuko yoha umuntu adasanzwe. Mugabo ayo mahigwe arayiha. Mu guhishurira ibyo abandi batayishuriwe, hama amenya n'ukungene abivyaza umusaruro. Yari gushobora kubanyegeza akabareka bakagenda. Mugabo ntiyemeye yuko bagenda atasezerano bamusigiye. Umva amen imeze neza.
Yakobo domem niko byagenze. Yakobo yahinduriwe izina bigenze gute? Haje umugabo mu ijoro ngo baranigana ijoro ryose. Iyo Yakobo ataza kumenya neza ko ari kinabwiza kugwanira mu buzima bwiwe, yopfu yari Yakobo yangara atamugisha afise kandi yarahezagiwe. Mugabo ijambo ry'Imana rimbwira ngo baranigana umugabo ijoro ryose. Hamara mumaze ati wa mugabo ushaka iki? Hamwe ati shaka umpezagiye. Hamaze witwa nde? Ati nitwa Yakobo. Asaramubwira ati kuko wagwanye n'Imana n'abantu ukanesha, ndakwise Isirayeli. Isirayeli ni izina ry'umugisha ry'umuntu w'umugwanyi yakiraniye umugisha wiwe wo gucika pana wo kugira. Yakobo umugisha wo kugira yari office. Yari afise abagore, yari afise abana, yari afise inka, yari afise ibyo yakuye kwa Labani byinshi bitandukanye. Mugabo yarabuze umugisha ukomeye ari wo twese twiza guharanira, umugisha wo gucika. Haleluya. Muriko muranyumva? Ivyo navyo ntibizanwa no kurera amaboko, bizanwa n'intambara ugwana kandi ugatsinda. Bizanwa no gutegurwa kongera ukegukira amahirwe yiwawe, ukanga kubaho ubuzima abandi bariko barabamo. Mbabwire ndavuge cyangwa ndabireke? Okay. Hariho mu Bisirayeli hariho amarembo y'ubwoko atandukanye. Mugabo hariho irembo icyo bita ngo irembo ry'intama. Hariho mwene majambo mu buzima cyangwa mu isi y'imwemu imiryango itandukanye, mugabo si yose bacamo. Yesu yinjira i Yerusalemu yinjiye aciye mu irembo ry'umwami. Nico cyatumye avuga ngo hashemagizwe uwuze mu izina rya Dawidi. Naciye mu irembo iryo ryo ryose, aciye mu irembo abaricamwo arabami. Bamubonye azananye aho hantu baci bamenya neza ico ashatse kubabwira atavuze. Shatse kuvuga iki? Dufise mu buzima bwacu ubwoko bw'imiryango itandukanye, mugabo ni twebwe ho guhitamwo umuryango ducamo, kuko umuryango wose urafise insiguro usiguye ku buzima bwacu. Harabemera kuma baca mu muryango, abandi bose baciyemo, ariko n'abandi bemera gufata risk yo guca mu muryango benshi badakunze gucamo, kugira ngo bandikisha amazina ku bw'icubahiro cy'izina ry'Imana. Abo rero mwumvize kino kintu. Nyarukiriza Abaroma 5:3. Abaroma 5:3. Aba bantu baravugutirwa pe, mugabo bakagera ahantu banezererwa amarushwa yabo. Urazi ubundi twese turi mu marushwa dukeneye gusenga Imana ngo yadukuremo, mugabo hari ubundi bwoko bw'abantu batanezererwa gusa intahe n'ibihe byiza Imana ikiraba, ariko banezererwa n'amarushwa yabo, kuko bazi neza ko amarushwa ni matrice, ni gitereko gitwaye iby'agaciro umuntu akeneye muri buno bugingo. Gumana nanje gatoya. Umurongo wa 3. Kandi si ivyo vyonyene, ariko kandi tunezeregwe n'amarushwa gutu umuntu anezererwa amarushwa. We can rejoice too when we run into problems and trials. Gutu umuntu anezererwa mu bihe nk'ibi. Donc mu yandi majambo uyu muntu hari ikintu yamenye, amarushwa afise atekeye ahetse ku buzima bw'iwiwe. Avuze ngo tunezerwe amarushwa yacu kuko tuzi igituma tunezerwa amarushwa, kuko tuzi ko amarushwa atera kwihangana. Nta muntu azoba umuntu ashobora kwihangana atapimwe n'Imana ngo akogwe n'Imana, ategurwe n'Imana ikoresheje amarushwa canke ibibazo. Nimba ugira ngo tukabona biraje nturaba umuntu babwire kino kintu ikimucumve neza. Hari abantu yavuze muri Kristo ya kabiri, hari abantu hano muri hari ubwoko bubiri bw'abantu. Hari abantu ushobora kuja kurondera ko ubufasha mugabo utabaronse ko ugaca n'ahandi kandi bigakunda. Mugabo hari abandi bantu muri nose Imana ishira mu kibanza uparkura abantu bose ukabaheza, ugasanga nibo misosi bamari dernier recours usiganye ku buzima bwiwa. Mu yandi majambo baragukiza canke bakakwica. Siriko muriko muranyumva? Hari abantu hano muri nosi nibo Imana igwa nk'ubutabazi igihe wabuze ubutabazi handi hano hose. Abo nibo bantu Imana ishaka muri kino kibanza. Apana kuba umuntu vyoroshe ko baramprasa vyoroshe.
apana kuba umuntu ashobora kwibagira byoroshe, ifo kuba umuntu aremereye mu buzima bw'abantu kubyo igihe cyose abantu bazokoma ariko barondera ubwo buntu Imana ashize ku buzima bw'iwawe, ariko biva mu kunezerwa amarushwa agutera kwihangana ugatera kudatsindwa no kugeragezwa. Hari abantu bagera ahantu bagatsindwa cyangwa bakageragezwa bagatsindwa kubera ko ntibateguwe bikwiye. Hari abantu vyoroya cyane gose kurekura agakiza kubera visa, kubera promotion, kubera bazerish, kubera inzahabu, kubera mugabo akaba n'abandi bagize ahantu badatsindwa, bagize ahantu bavuze kugira ntizureka kugeragezwa, mugabo ariko baravuga n'abantu bahura n'amatantation mugabo bagahagarara bemye, bakabazi neza yuko ayo matantation ariko araza nta bubasha nta cyutso nta bushobozi abafise ko bwo guhemukira Imana yabo. Ni wani Imana dushaka tugera tuvuga nka Paul yandikishije ngo by'abaroma ati ni iki cyo dutandukanye n'urukundo rw'Imana, mbega n'amarushwa, mbega n'ukuri byo twambara, mbega n'ugusonza, mbega n'ukwankwa, mbega n'uguhamwa, ngo muri ivyo byose turushishwaho kunesha hamwe n'uwadukunda, nta kintu na kimwe gishobora kumunyiganyiza. Kandi raba kino kintu urugezo rwo kuduzwa ndiko ndavuga ni kwa rugezo urazi, iyo ubonye igiti kigera kure buryo uzomenye ko n'imizi yacu igera kure hasi, ivyo nukeneye kurindira bihishurirwa. Ni wabona inzu ndende uzomenye ko fondation yayo iri hasi cyane, kuko bivanye n'urugezo ukeneye kuduga bigusaba kumanuka cyane. Rero Imana iri kiradutunganya ibiriko irimba fondation igera kure. Narako ndarabigiye kimwe ndi muri finance ya kera cyanda bijya berbe bariko barubaka nshasha, igihe bariko barubaka bayubaka barimvye ku buryo uvuga nti none aba bantu bariko bimba imyobo, iyi ni fondation gusa bagomba kugira, barimvye ku buryo udashobora kubona abantu iyo bari imetero myinshi cyane bamanuka, mugabo ni kubera ko uko bamanuka cyane niko bagira capacity yo kuduga cyane. Nese ko bari kudabwira mu mvisho ndiko ndavuga aya marushwa turiko turavuga n'amarusho adutuma tuba grounded, tuba ahasine, dushorera imizi kure cyane ku buryo ibiza tutoturi yacu bidusiga duhagaze. Hari uduti iyo umuyaga uje mu mvura iraho usanga twarandutse n'imizi yatwo iri hejuru, mugabo akaba kiragendwa bwo ukabona kiragarutse. Kubera iki? Umuzi wacu ugera kure. Hari ibyo batubwira ngo urabona ngo ijya miganga ugiri kuri irya nzu ngo ni iki giti kiriko kirabitera, gufata ngo imizi yacu biragenda ngo ikagera hariya. Abo nibo bantu Imana ikeneye muri kino gihe, bishuha bikomera bimera gute barahagaze bashinga intahe bize numva amen meze neza muri kino kibanza. Ariko hari abandi hari ugeze kumbwira ngo ya Mana yawe usenga nitampa umugabo muri uno mwaka ukurikira ndoca mbyara umwana. Ati kandi nk'ubu natanguye kubyitoza. Nisa uri kuvyitoza gute? Ngo natanguye kwimenyereza kurinda, ndiko ndanyutse yoga two kurinda. Ndavuga ntari kugamana nawe waragowe nkatwe. Uvu umuntu ahayitse matuma Imana ati utabikoze uyu mwaka bayi. Hari wama misi yose ariko arambwira ngo ko none gadati kwanye ko n'undi mwaka wundi uheze ntino ndakubaza ikintu kimwe, none nje ntanga abagabo reka tubanaye dusenga. Abandi baneze ko bagize anniversaire, wowe anniversaire yaramubabaza, reka twihangana agasubira ngo abonye ko n'undi mwaka wundi wagiye ko Imana yande ndafuye nije yaba nenda mufise mba namuguhaye nimwareka tubanaye dusenga ngo gushika ryari ko nangizoza kumana kivyara ninavyonse munyuma na duntu mikuru kwa yamwe karantirizo menase anniversaire wigeze nabazi message ndungekira mbwa nyine umva nyine n'umwana wa ndamukunda umunsi umwe cyane namuhamagara tabwe ndaba maso nitezeke ndabona ndamwe umviriza ntusosure n'umunsi numwe kumbaza ngo ageze he kuko Jesse ndi Imana
genda umukozi wayo. Mugabo ndashaka ndaguhe twiyo gico tuma Imana ibikora vyihuse. Genda uyishimire yuko ibikora ni vyiza, ariko kandi naho itobikora uzoguma uyizeye ukayibera umwana mwiza w'umukobwa ko mudapfana mariage yoguha. Arandaba ngo vyakweri ni ego. None Meshaki na Abednego nashaka bavuze gute? Babwiye umwami atumva irashobora kudukiza. Cyo kimwe nuko itogira iki? Mbega ndabazi ikintu kimwe. Erega habidakiza. Ubu murakuze ndashaka kubigisha nk'abantu bakuze. Singa ngo ndabashishitire bubu yora bubu izo bikora biraje hari bitazoza. Imana indi nyifato kumurugira nahanze ngo tumuriza nabigeze gutya nyene. Ifike none ntirisuvere. Ngene mucabugira ubwo. Biramugora kwakira mugabo agiye gusenga iryo sengesho. Uwo mwaka nyene yashaza kumira ngo ndafise inkuru ushaka kubwira nti ndayizi. Ngo ni nyabaki ni hari umuntu ugomba kuza kunyereka ngo none ngo Imana ngo kiguma imenera amabanga yanje yose ntareko uraza aho nasengeye n'amajoro wandaje umumbaza ngo ari hewe wibaza ko Imana nyima kubibona. Nta mariage nanezerewe nk'iyo mariage kuko ari igihe bitevye mugabo yabizana. Narabwiye abagabone n'abagabonezi yo bahezeje asa yo urumva hari igihe biteba mugabo biyije ugacurimba yandimo ngo iyo ndabimenya simba nararize bwabundi yari yanteguriye ibi. Hari igihe bitevye kugira ngo uzovyumva wese azosigana iminzerere mu matwi. Hari igihe bitevye kugira ngo wewe niwagira ico uvuze amajwi yose azocereze bumvirize wewe gusa. Ko mutambira amen meze neza. Nawe hani Imana dushaka kuba abantu Imana ibwira Cornelio atari umuntu Iyopa yitwa Simoni Petero tumaka intumwa agenda mukuzanire uwo niwo afise inyisho y'ivyo uri kuransaba. Ibaza isengesho ryatuze rashika mu ijuru ngabo Imana irabiza gusanga muri stoke yayo ico Cornelio akeneye Imana hacifise, ariko irabiza gusanga ari umuntu afise point de vente Iyopa kwibarabara ryitwa rigororotse adresse ebana iri bien précis. Imana ati mutume niyaza arababwira ico mukeneye. Wow, ndasenga Imana ngo itugire ubu bwoko bw'aba bantu. Abantu Imana ivuga ati ni kumusaga ndafise umuntu wanje, ni mu buterere ndafise umuntu wanje. Ikimana ikene kurati mbega kuko imisi yose hari abantu bari ngaha babizi iyo ukeneye ibintu bigenda neza ifo kwaho hantu bafise umuntu wawe. Nivyo canke sivyo? Nivyo canke sivyo? Hanze umuntu abafise umuroya wiwe, afise umudoktere wiwe, abafise abantu biwe. Hagise ikintu ni wahamagara. Nabo ndashaka kuba umuntu Imana igira mu muryango we wawe. Ikikere ko ati turafise umuntu hari, turafise ishami hari, turafise umuserukizi hari ahantu. Imana igaciza mukicara mukaganira uti ibintu byogenda gute. Nivyo yabwiye Abraham ngo mbega cyo nokora ntibiye akabanga umusavyi wanje Abraham. Baca bacara baravugana ibijanye nibigiye gukoreka Isodoma ni Gomora. Ubundi Sodoma na Gomora ntiyari kuba uko ivyabaye ntivyari kuba uko vyabaye iyo Abraham adashikira icyumviro ciwe. Lot yari gupfirayo n'umuryango wiwe. Mugabo Abraham yarapavenye gukonvenka Imana ku ngingo yari yamaze gufata. Bivuga ngo Imana avuga ati sawa ninasangayo umugorotsi sinza kumurandura. Lot arakira n'umuryango wiwe, abasigaye barahona kubera iki? Hari umuntu yarengutse imbere yayo baravugana. Wow, amen. Mwemera Imana ihingura ukwizera kwanyu. Yes, birivuga ngo ivyo bibagerageza ngo nivyo bipima ukwizera kwanyu ko gushikami. That your faith is genuine. Hari igihe Imana uravyumva biba ngombwa ko ipima ukwizera kwacu
kugira imenye ko vy'ukuri kwizera kwacu barazana abantu kwizera kwabo gushorera imizi mu bwoba. Ndangirije hanyene hari abantu hamwe umunsi Imana yokuraho umuriro ntibogaruka gusenga, agakiza kabo kamemba keneye iherezo ryiza. Habe Imana bati ndabivuye nta muriro mukora ivyo mushaka, ama Bibiliya mwoca muyatugarukanira kubera ko bamwe ntimwahivye ivyaha kubera ko vyabahibihiye, hari ubwoba mwagize, hari n'ingaruka zavyo mutinya. Mugabo iyo umuntu ukwizera kwe kwapima, ukwizera kwe ntigusigara guhagaze ku kindi kintu cyose, guhagarara ku rukundo no ku buntu bw'Imana, nta kindi. Paul avuga ngo ndahejeje ngo ivyo nkora vyose ndi mu mubiri ndabikoreshwa no kwizera uwankunze akongera akanyigura. Nibwo buzima bw'iwanje buzirikiye kugukunda uwankunze akongera akanyigura. Amen. Ndagize babwira ngo mutegerezwa gukomera muri buno buzima, kugira mukome nuko Imana ibakomeze, nuko Imana ibahingura, nuko Imana ibakora, nuko Imana mwemera mukajana nayo ikabacisha aho ikeneye kubacisha kugira ngo muyiheshe icubahiro. Muhaguruke ku maguru yanyu dushima Imana. Tutaretse ibiganza vyacu imbere y'umwami, ndashaka wisengere akanya gatoya, ubwira Imana uti Imana shoboza gutahura inzira zawe, imikorere yawe, uburyo bwawe ucishirizamo ibintu, ukoramo ibintu. Hari inzira Imana yicisha zaba zitworoheye zitugumira, ariko nimba arizo ibona zodushikana kumera y'imihamagaro yacu, Imana idukomeze. Dusenga Imana. Mwizigigwa mwami Imana yacu, urera kandi uragororotse. Ndakunda ijambo rimbwira ngo ntiwigere ukoraniza abayakobo ubusa, naho vyigeze n'umunsi n'umwe biboneka aho mwami Imana yaje kwizegwa, wagize ico ukorera umuntu mu buryo bwo kumwubahisha no kumugira isoko y'umugisha muri buno bugingo, utabanje kumucisha mu ruganda rwawe. Yobu yaravuze ngo ninaheza kuvugutigwa nzosoka meze nk'inzahabu iramu iri hafine. Turakene ko kwizera kwacu kuramugwa ku buryo mwizigo Mana yanje kwizegwa kutubashisha guca mu mfunda, mu miyaga, mu bihusi, mu bitandukanye umwana umuntu agenda ahura navyo, tukaguma tukwizera, tukaguma tugushima. Yobu yabwiye umugore we ngo mu vyiza twarashima Imana, no mu bibi naho nyene ibwirizwa guhabwa icubahiro. Udushoboze gutunga uwo mutima w'abahizi n'abahizikazi, mwizigo Mana yanje kwizegwa, bama igihe cyose bemera gukogwa nawe, bemera gukomezwa nawe, bemera gutegurwa nawe, kugira ngo igihe cyose mu Imana bame bari ko barasezisa, bame bari igihe cyose baregukira amahigwe uzanira ubuzima bwa mpeza y'ubwoko bwawe. Bagende barushirize kukubahisha mu izina rya Yesu, aho bagendera hose, aho babaye hose, aho baba hose, mu izina rya by'ubushobozi. Bagende bose kuba mwizigirwa ivyirato vy'ijuru muri buno bugingo mu izina rya Yesu. Zabikoresho vy'icubahiro bigira nyene vyo ibimazi kandi vyatunganijwe ibikorwa vyiza byose, ubagire ububiko bw'ibikorwa vyiza vyose muri no mu izina rya Yesu. Mwemana aho baciye, nimba baciye mu mwonga w'amarira, bahindure ahantu h'amariba kubw'icubahiro c'izina rya mu izina rya Yesu. Mwemana nimba bashitse ahantu abantu bagambaye, ahantu mwami Imana abantu bihevye, basige ivyizigiro bihoraho mu izina rya Yesu. Mwami Imana nje kwizegwa, ubagire mu izina rya Yesu Kristo ivyizigiro vy'abatagira ivyizigiro. Uzobukoze bandanye kutugira neza no kutwireka, izina ryawe rikomeze guhabwa icubahiro. Bandanye no kudutahuza inzira zawe mu bijanye no kuduzwa k'umwana w'umuntu, mu izina rya Yesu tugushima.
amashi n'impundu nyinshi ku mwami w'abami.